ndabaramukije bene data ndabifuriza amahoro n'imigisha ava ku Mana yatwakije kugira ngo bishobore gushikira uwo wese ariko arakurikirana. Abari mwene data Nizigama Jean Claude mugiye gusangira kino cigwa. Turi ku cigwa cyo ku munsi ugira kane igenekerezo rya 29 mu Kakara. Icigwa cacu kikaba gifise ijambo ry'umutwe rivuga ngo mpwemu yera, ijambo ry'Imana hamwe n'igishinga ntare. Tukaba tugiye kurabira hamwe isano riri hagati ya mpwemu yera, ijambo ry'Imana hamwe n'igishinga ntare. Munkundiye imbere ya byose tukabanza tugasenga Imana kugira ngo idushoboze gutahura kino cigwa. Ndadusenga. Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye kuba wongeye kubana natwe muri kino cigwa. Turagushimiye kuba watuzigamiye uyu munsi. Reka tugusabe kugira ngo ubashe kudutahura kino cigwa data. Tugusabe kugira ngo uduhe gutahura ivyiza wagiye dukorera, kugira ngo Mwana abo dushingira intahe, abatumviriza, kugira ngo nabo babashe kubahindura, maze bose bahereko bakumenya. Ni mu izina rya Yesu babisabye. Amen. Nkuko twamaze kubyumva, tugiye kurabira hamwe isano riri hagati ya mpwemu yera, ijambo ry'Imana hamwe n'igishinga ntare. Umuntu wese arashaka kwibaza ngo mbega mpwemu yera ninde? Nkuko tubibona muri Bibiliya, mpwemu yera akoresha intumwa mu gushingira intahe Kristo. Turamubona kandi mpwemu yera akoresha intumwa Pawulo mu gushingira intahe ubuzima yari yarabayemwo ari imbere y'umwami Agiripa, amudondera ingene yahuye na Yesu akamuhindura. Turamubona nyene akoresha intumwa gukora ibitangaza imbere y'ishengero ryari ribakikuje. Turiko turaraba uyu mpwemu yera, turamubona akoresha ibitangaza bitandukanye intumwa Kristo yari yarasize ngaha kw'isi. Reka dusome amajambo aboneka mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 4 ku murongo wa 4. Mubumvise iryo jambo barizera, igitigiri c'abagabo gishika nk'ibihumbi 5. Ijambo ry'Imana rihagicubahira. Aha turumva neza yuko impwemu yera amaze kuza ku ntumwa, izi ntumwa zakoze ibitangaza bihambaye cyane. Turabona bavuga ubutumwa abantu ibihumbi 5 barihana. Hamwe n'ivyo, impwemu yera amaze kubazako bagize ubushobozi bwo kwamamaza ijambo ry'Imana mu mahanga yose. Iryo jambo naryo rigira ubushobozi bwo guhindura abaryumviriza bose. Aha rero turabona neza ko mpwemu yera amaze kutuzako tugira ubushobozi bwo kwamamaza ijambo ry'Imana mu mahanga yose, tutagize ikintu na kimwe dutinya. Tumaze kumva mpwemu yera, tukumva n'ijambo ry'Imana, isano riri hagati ya mpwemu yera n'ijambo ry'Imana. Mbega ni gute dushobora guca dushingira intahe abandi mu gihe tumaze kuronka mpwemu yera akatuzako, tugashobora no kuvuga ijambo ry'Imana tudatinya? Ni gute dushobora gushingira intahe abandi bariko baratumviriza? Ico dukwiye kumenya ni giki? Nuko tutazoshobora gushingira intahe Imana mu gihe tutararonka mpwemu yera. Birashoboka ko twese dushobora kuba dufise ibyo dushobora gushingira intahe abandi, kuko nta n'umwe abuze icyo Imana yamukoreye mu buzima bwiwe. Ariko kandi mu gihe tutazoba dufise mpwemu yera kugira ngo adushoboze
gushingira intahe abandi bizotugora. Turabe aya ni majambo aboneka mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 4 ku murongo wa 31. Umurongo wa 31 uravuga ngo bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita, bose buzuzwa mpwemu yera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Tumaze kumva aya majambo turumva neza ko izi ntumwa zimaze kuronka mpwemu yera zarahagurutse zija kuvuga ijambo ry'Imana, maze bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Mu yandi majambo badagira ikintu na kimwe muri bo kibashobora kubatera canke kubabuza gushingira intahe Imana. Aha rero turumva neza kugira ngo dushobore kuvuga ivyacu Imana yadukoreye, yuko dutegereza kuronka mpwemu yera, uwo mpwemu yera akaduha n'amajambo yo kugira ngo dushobore gushinga ya ntahe mu vyo Imana yadukoreye. Uyu munsi hari abantu benshi baca mu bintu bigoye, mu bintu bibi, ariko Imana mu nyuma ikabiyereka biciye muri mpwemu wayo, nk'uko Pawulo tubibona byamushikiye, Imana ikamuhindura. Ariko iyo bamaze guhinduka bagaheba bya bintu bahora bakora, bamwe birabatera isoni kuja imbere y'ishengero kugira ngo bashobore gushinga intahe y'Imana yabakoreye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bahagarara badatinya, bavuga ijambo ry'Imana. Mu yandi majambo nta kintu na kimwe cari kubabuza gushingira intahe Imana, kuko bari bamaze kugira iki? Kuronka mpwemu yera. Twibuke n'amajambo Yesu yanditse, aho wenyene ubwiwe yibwiye intumwa azibwira ati, ubuzogira isoni kunshingira intahe imbere y'abantu, nanjye nzogira isoni kumushingira intahe imbere ya Data. Twumve neza ko umunsi tuzoba dufise isoni zo kubwira ibintu Imana, zo kuvuga ibitangaza Imana yadukoreye, dutinya ngo bamwe bodutwenga canke ngo tuba dukengeretse imbere yabo, tumenye neza yuko natwebwe Imana igihe tuzoba turi imbere y'Imana, Yesu nawe azogira isoni zo kudushingira intahe, kuko natwe tuzoba twaragize isoni zo kumushingira intahe. Aha hari amajambo batwandikiye muri kino cigwa, aho batubwira ngo ijambo ry'Imana niryo ryari intimatima nyene y'igishinga ntahe c'ishengero ryo mw'isezerano rishasha. Insiguro ya Petero ku munsi wa Pantekoti yahumekewemwo n'isezerano rya kera mu kwerekana neza ko Kristo ariwe Mesiya. Aha turabona neza ko nk'uko tumaze kubyumva, ijambo ry'Imana niryo ryari intimatima y'igishinga ntahe c'ishengero rya kera canke intumwa za Yesu. Aha rero turumva neza ko mpwemu yera, ijambo ry'Imana n'igishinga ntahe ni ibintu bidatandukana, ni ibintu bibumbiye hamwe. Igihe tumaze kuronka mpwemu yera, azodushoboza gutahura ijambo ry'Imana, hama iryo jambo ry'Imana naryo ribere intahe abandi bazoba bariko bararyumviriza. N'aya majambo mukundwa nifuje ko dusangira kuri uyu munsi, nagira ndagusabe kugira ngo tubashe kuyakurikiranira hamwe. Nje ndagusabira nanje nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Reka twongere gushimira Data mwiza kubona wongeye kubana natwe, ukaduha amajambo yawe meza. Reka tugusabe kugira ngo tubashe kugushingira intahe kuri abo bose Mwami batarakumenya. Data mwiza, turagusaba kugira ngo uduhe mpwemu wawe yera Data, kugira ngo aho tuba turi hose dushobore Mwami guhagarara turi magabo, kugira ngo ivyo wadukoreye byose, aho wadukuye hahandi Mwami muri vya bindi waduhebesheje, maze kugira ngo
duhereko natwe tubibwira abandi kugira ngo nabo bagukurikire mwami uzobukoze. Reka tugusabe kugira ngo uduhe umwete wo kwiga ijambo ry'Imana, wo gukunda ijambo ryawe, tubashe gukurira muri wewe. Nivyo nsenze nizeye mu izina rya Kristo.